Tubifuriza igicamunsi cyiza nanone shitonyanya ibiganiro byacu amurere yose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze ngaho kuri nomonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imyirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugiye kurabira hamwe rero ibyo nido ry'amakuru agezweho muri uno mwanya turagaruka by'umwihariko ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa aho by'umwihariko tugiye kurabira hamwe by'umwihariko ibigendanye bikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi turi kwa gatanu kw'igenekerezo ya 27 kwezi no kw'icenda umwaka 2024 turabahaye ikaze tugiye kurabira hamwe agezweho nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi kw'isi ikaze dore ingingo nkuru rero tugarukaho rero muri kino kiganiro c'uno mwanya mu gihugu cacu c'u Burundi hagati y'abarongoye CNL ndetse by'umwihariko n'abandi ndetse na Honorable Gatogwa Sayoze arongoye umugambwe nyuma y'uko rero akomeje yaje kwirukanwamo bigizwemo uruhare na leta ya Evariste Ndayishimiye amakuru yihuta akomeza kugenda radusumira nuko ibintu bikomeje kugenda birakomera mu nyuma y'uko rero uyu Honorable Gatogwa Sayoze kugenda aratumirwa mu kiganiro kitwa Agahanze kimwe mu biganiro bikomakomeye cyane biriko birakurikirwa ndetse by'umwihariko akaba yaje kugenda aratumirwa nk'userukiye umugambwe CNL ariko kandi bikaba byaje kugenda by'umwihariko biratuma by'umwihariko ngira uko ishaka asanzwe yarahawe inshingano zo kurongora CNL aza kwikoma uyu muryango by'umwihariko avuga yuko rero batangiye kugenda barivanga mu bigendanye n'imiyoborere cyane cyane y'uyu mugambwe ariko kandi usanzwe uragendera mu kwaha kwa leta y'u Burundi ni mugiye gushika ubu ngubu rero amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikaho akomeza kugenda ahagarara ndetse anavuga yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara bishobora kuzongera bigateza by'umwihariko umwuka mubi ndetse bikaba bishobora kuzotuma by'umwihariko abiganjemo abo ku ruhande rwa Honorable Gatogwa Sa ndetse n'abandi basigaye muri CNL by'umwihariko bakomeza cyangwa se bashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyangwa se bagahura n'amatati mu gihe leta iri gukomeza kugenda ibasaba kwihanganirana. Uburundi bwitwaje u Rwanda ku bibazo bigendanye n'impunzi zabwo nk'uko bikomeza kugenda biratangaza ibi rero bikaba bishobora kuza kongera gukurura undi mwuka mubi cyane n'ubundi umwuka wari usanzwe utameze neza hagati y'impande zombi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko n'ubundi ibihugu byombi bisa n'ibyocanye umubano mu nyuma y'uko igihugu cacu c'u Burundi gifashe ikemezo cyo kugara imipaka yo ku butaka isanzwe irabahuza n'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse binavuga ko kandi by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyo bacyaramaze imisi kirategura ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko byo gushaka kugaba mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda ariko by'umwihariko kubw'amahirwe makeya n'ubundi cange kubw'ibyago byabo n'ubundi ndetse by'umwihariko n'ibyo bikorwa bitari byiza bakaba baraje kugenda barakomwa mu nkokora mu nyuma bivugwa ko rero ho baragabweho igitero nabo batazi neza iyo baturutse cyangwa se aho cyaturutse bikaba byarakwegeye impfu nyinshi abasoda b'i Burundi nga mu ishamba rya Kibira. Abarundi rero bongeye kugerageza kumvikana bavuga ko rero by'umwihariko icyo gihugu c'u Rwanda ngo kiri aricyo gwitwazo kubigendanye n'impunzi zabo ni mu gihe kandi umuryango Human Rights Watch waje kugenda urashimangira ndetse ugaragaza neza yuko rero ingabo za RDF gisoda cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igisoda ca FARDC na M23 bo bararashe muri Republika Iharanira Rusange ya Congo cyane ahasanzwe hari inkambi ya Mugunga nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa ni mu gihe Donald Trump ari kwitoreza ikibanza cyo kurongora leta zunze ubumwe za Amerika yagaye rero Ukraine yanze ibiganiro n'Uburusiya ikaba rero isigaye irwanisha abasaza nk'uko bikomeza kugenda bitangaza ibi ngibi kandi Donald Trump arabivuga mu gihe bivuga ko uyu Perezida Vladimir Zelensky yarongoye igihugu ca Ukraine ari i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika aho ashobora no kuza kubonana na mugenzi we Joe Biden kugira ngo baganire ku bigendanye no kuba yo kwemererwa gutangura gukoresha zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane canke zimwe mu ntwaro kirimbuzi zirasakureho yifuza kuzotanguza ibitero bikomakomeye cyane bizaca biribasira iki gihugu
cyane cyane bikaba bizagera imbere mu gihugu by'umwariko cy'Uburusiya cyane cyane ku murwa mukuru Moscow nk'uko biko biratangazwa. Ndabaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi ibiganiro byacu murereye, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza by'umwariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, turabahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe cyane cyane ibibanye cyangwa se ibihugu bibanye byacu, turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi muherereye hirya no hino nanone mu bindi bice ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane, tunabaha ikaze. Nimba ari ubwa mbere usanga rero kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, pisonda kwanditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu tubashe kuba turabana gatanu kuri gatanu. Ikaze rero z'umwariko ibiganiro byacu tubisanguze ku nshuti, ibiganiro byacu ujye unabisangiza ku nshuti zawe muri rusange. Mu gihugu cacu c'u Burundi rero hakomeje kugenda haravugwa inkuru itari nziza, ikomeje kugenda itaranezeza abo ku ruhande rwa General Neva ndetse n'abambari biwe cane cane ababarizwa muri CNDD-FDD. Mu nyuma y'uko rero umutama Honorable Agathon Rwasa akomeje kugenda arahigwa bukware, ubu noneho yoje kugenda arakora ikintu gishobora kuba cyo mu kwegera urupfu nk'uko biratangazwa. Mu nyuma y'uko rero z'umwariko aherutse guseruka n'undi nk'umurongo y'umugambwe wa CNL i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, ubu noneho yaje kwitabira ikiganiro bita agahanze cya Fokode n'icy'umuryango uharanira agateka kazina muntu kirongorwa cane cane cyangwa kiba cyoteguwe na Pacifique Ninahazwe, umwe mu barundi bazwiho gutabariza abanyagihugu bari mu byago. Iki kiganiro akaba yaje kugenda arakitabira nyine nk'urongoye CNL, ibyaje kugenda biratuma igira uko ishaka rero asanzwe yarahawe inshingano zo kurongora uyu mugambwe, by'umwariko aza kubifata nabi ndetse akaza kugenda yikoma abarongoye ico kiganiro, akavuga yuko rero bariko barakora ibintu bitari byiza, ndetse akaba yaje kugenda arashimangira yuko by'umwariko bariko barashaka kwivanga mu miyoborere y'uyu mugambwe CNL. Amakuru yihuta rero akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aravuga ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko ibingibi bishobora kuzateza ubwumvikanye buke cyangwa se amatata agakomeza kugenda yongera hagati by'umwariko y'impande zombi, cyane cyane ku basanzwe bari ku ruhande rwa leta y'u Burundi cyangwa se abari ku ruhande rwa CNDD-FDD ndetse n'abandi ni nyirizina bamaze kugenda barakurikira umutama Honorable Agathon Rwasa. Ni mu gihe rero hamaze iminsi haravugwa ko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hariko harakorwa ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko uyu Honorable Agathon Rwasa atazosubira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda by'umwariko aradushika muri uno mwanya, akaba ariko arashimangira avuga yuko rero uyu mutama nawe yarahiye, akavuga ko rero agomba kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu banyagihugu rero baramubona nk'ushobora kuzocimura ibibazo bimwe na bimwe byakomeje kugenda biribasira cino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu gihe abandi bakomeza kugenda bavuga ko rero by'umwariko ariko karyo keza ko kugira ngo abashe kuba yohindura bimwe rero mu bizananiye General Neva acanga se nyiricubahiro Vaison Ndayishimiye. Ibi rero biravugwa n'abanyagihugu mu gihe bamwe bakomeza kugenda barasaba yuko imipaka yo kugururwa cyangwa se by'umwariko hagagira ibindi bintu bikemurwa, mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda birazimba ku isoko, yaba imifuko y'amakara, aho yaba ibishyimbo ndetse n'umuceri, isukari ndetse n'ibindi byose, ibifungurwa byose byaramaze kugenda birazamura igiciro, cyaraduze ku buryo bukomeye cyane, ku buryo gushika ubu ngubu ari imwe mu bintu biriko biratera impungenge abanyagihugu. Nyamara nubwo bihagaze bityo, igihugu cy'u Burundi kirakomeza kugenda by'umwariko kirashira igihugu c'abanyi cy'u Rwanda mu majwi, mu gihe rero iki gihugu cyari gisanzwe by'umwariko kirafatiye runini abanyagihugu bacu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Komisiyo y'umuryango w'abibumbye rero ishinzwe uburenganzira rero bw'ikiremwa muntu yarashinjije Uburundi rero gukura ku gahato rero impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, by'umwariko nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Izi mpunzi zisanzwe zirabarizwa mu nkambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania, zikaba nazo ubwazo zikunda kugenda zirashimangira ko CNDD-FDD ndetse cyane cyane biciye mu gwaruka rwayo ruzwi nk'imbonerakure aribo bariko baragira uruhare cyane runini cyane mu rwego rwo kugira ngo
babashe kuba bojya kubatera ubwoba, abandi babice, abandi babanyuruze kugira ngo babashe kuba botaha. Ibingibi rero akaba ariko kandi biraterwa n'igitutu nanone Tanzania iriko irashira kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi rero ikaba irakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahe, ariko nazo zikavuga ko rero zitotaha mu gihe zitazi neza yuko ata mutekano zizoba zifise. Mu kwisobanura rero z'umwariko bwijundi bwaje kwijundika igihugu cy'u Rwanda, intumwa yihariye rero y'iyo komisiyo by'umwariko Gatran Zongo rero muri Nyakanga umwaka wa 2024 yarasohoye raporo ishinza leta y'u Burundi rero gukorana na Tanzania kugira ngo rero impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta zikugwe rero zihakugwe ku gahato. Iyi raporo iragira iti rero intumwa yihariye rero yakiriye amakuru rero avuga ko mu kugucyura impunzi z'abarundi ku gahato biriko birakogwa na leta ya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Iki gitutu rero cyakurikiwe n'ubwiyongere bw'amagambo rero ateye ubwoba yakomeje kugenda ribonekeza. Mbere yo gusubira rero mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko rero iyi raporo ikomeza kugenda bisobanura, impunzi z'abarundi zabanje rero gusenyegwa inkambi zifungirwa aho rero zakoreraga ubucuruzi buciriritse, amashuri ndetse n'amavuriro yazo birafungwa, moto za bamwe rero nazo zirafatirwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Guverinoma ya Tanzania kandi yarasabye ibisobanuro ku ruhare rero ishinzwa ku guhohotera impunzi z'abarundi, isubiza ko rero yubaha ingamba zo ku rwego mpuzamakungu ndetse n'iz'akarere zigamije gukingira impunzi. Iyi raporo irasobanura yuko kandi irasobanura ko Zongo kandi yagiriye uruzinduko mu Rwanda kuva ku igenekerezo ya 11 kugeza ku 21 Werurwe umwaka wa 2024, ahura n'abayobozi bo muri icyo gihugu, abahagarariye imiryango mpuzamakungu ndetse n'impunzi ziri mu nkambi ya Mahama ndetse no mu mujyi wa Huye. Icyo gihe kandi yashimiye icyo gihugu uburyo cyitwara. Ambasaderi Elisa rero Nkera Birori rero uhagarariye bihoraho rero Uburundi muri komisiyo ya Honi ishinzwe uburenganzira bw'agateka kazina muntu ku igenekerezo 24 Nzeri umwaka wa 2024 yaravuze ko ibirego bikuye rero muri iyo raporo bitakorewe rero ubugenzuzi buhagije mbere yo gutangazwa, kandi ko rero bigamije gutesha agaciro inzego z'igihugu cabo. Uyu mudiplomate yaragaragaje ko kandi by'umwihariko n'ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye rero rishimira u Rwanda ku buryo rwakira neza impunzi n'abimukira, rutemera ko rero by'umwihariko impunzi z'abarundi zitaha mu Burundi ku bushake nk'uko biriko biratangazwa. Yaragize ati rero by'umwihariko twaguriye ingingo ku baturanyi bacu. U Rwanda rero by'umwihariko rurashimirwa rero kwakira neza impunzi, nyamara rero impunzi z'abarundi zaragizwe imbohe mu gihe rero Tanzania ayo rero ishinjwa icyitwa rero gushyira igitutu rero ku mpunzi z'abarundi ndetse no kuzihohotera kugira ngo zibashe kuba zotaha ku ngufu. Raporo ya Human Rights Watch kandi iriko iragaragaza ko kugeza ku igenekerezo 31 Kanama impunzi z'abarundi zari mu Rwanda zageze ku 51,406, zirimo 653 zinjiye muri iki gihugu kuva muri Mutarama mu mwaka wa 2024 ubwo Burundi bwugaraga imipaka yose. Naho HCR kandi iragaragaza kandi ko rero kuva muri 2020 impunzi z'abarundi zirenga rero 30,000 zaratashe ku bushake, zirimo rero 95,000 by'umwihariko zo muri Gashyantare umwaka wa 2024 zacyuwe binyuze ku bufatanye bw'ishami rya Honi, guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Burundi byoba byoragiranye nk'uko biko biratangazwa. Ariko igihugu cy'u Burundi rero kikaba gikomeje kugenda kirabona yuko u Rwanda ari rwo rukomeje kugenda ruraba nyirayabayazana. Urukiko rw'umuryango wa Afurika rero y'Iburasirazuba nk'uko biko biratangazwa ku igenekerezo 26 Nzeri umwaka wa 2024 rwaratangiye kumviriza ikirego ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iregamo by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda. RDC yarareze u Rwanda kurenga rero by'umwihariko
ku masezerano agenga imikorere y'urwego ikarushinza rero uruhare mu mutekano muke cyane uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuva mu myaka irenga 25 iheze. Iki gihugu kirahana imbibi by'umwihariko n'u Rwanda mu burengero kirushinza gukorera rero ibyaha bikomakomeye cyane ku butaka bwa RDC, kuvogera ubusugire bwacyo ndetse n'ibindi biyonyora agateka kazina muntu. Ibinyujije rero kuri X, uru rukiko rwaragize ruti rero uyu munsi urukiko rero rwatangiye kumviriza ikirego ca RDC iregamo igihugu c'u Rwanda kubigendanye n'umutekano muke cyane kuri muri Kivu y'Amajyaruguru. Uruhande rwa RDC kandi rwari ruhagarariwe na Elisha Ongoya rero wabwiye The Associated Press ati twishimiye ko rero ikirego cacu cakiriwe. U Rwanda rwari ruhagarariwe rero n'umunyamategeko Emile Ntwari rwagaragaje inzitizi zitandukanye ziri muri urwo rubanza nk'uko bikiro biratangazwa. Rwagaragaje ko rero ikirego cateshwa agaciro kuko rero by'umwihariko urwo rukiko rudafise rero ububasha bwo kuburanisha ibigendanye n'ibyaha ahagendewe ku miterere y'ibirego ubutegetsi bwa Kinshasa bwoba bworatanze. Hitabajwe kandi uburyo RDC itanga ibirego rero bya mbere yuko rero yinjira muri East African Community, na cane ko rero atani imyaka 5 irashira ibaye umunyamuryango. Mu zindi mbogamizi ziri muri urwo rubanza kandi u Rwanda rwaragaragaje ko harimo rero ko RDC yatanze inyandiko zikuyemo rero ibirego ziri mu Gifaransa n'izindi ndimi, aho rero kuba mu Cyongereza nk'ururimi rwemewe gukoreshwa muri uyu mujango cyangwa muri urwo rukiko. Itsinda ry'abanyamategeko rero rihagarariye RDC yarasabye urukiko ko rero ryahabwa rero umwanya rikongera gutanga ibimenyetso bishasha bigaragaza ishingiro ry'ikirego rero cya RDC, ndetse rikanatanga n'inyandiko zihinduwe mu Cyongereza nk'uko biko biravugwa. Mu nyuma yo kumva impande zombi rero Perezida wiburanisha Yohane Masara rero yaravuze ko urukiko rugiye gusuzuma ibyo buri ruhande rwagaragaje rukazasoma umwanzuro w'igikurikiraho rero mu misi iri imbere. Uru rukiko ruherereye i Arusha mu gihugu cya Tanzania kandi rwashyizweho rero mu mwaka w'1999 binyuze mu masezerano y'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Icyo gihe byari u Rwanda, Kenya, Burundi, Uganda, Tanzania, ndetse urukiko rukaba rwemewe na ONU. Leta y'u Rwanda yarahakanye kenshi kohereza ingabo muri Repubulika Intwari Rusange ya Kongo, isobanuye ko rero yubaha ubusugire bw'ikindi gihugu c'abaturanyi, inasaba yuko nacyo rero cyakubaha cyakubaha ubusugire bwacyo. U Rwanda ruragaragaza ko rero ahubwo RDC yakomeje guhereza ubufasha rero umuhari wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ufise n'umugambi rero wo guhungabanya umutekano wago, igifatanya rero igifatanya n'icyo gihugu uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi byose kandi bikaba biriko birakomeza kugenda birashimangira ndetse biranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibi byose ari bimwe mu bintu bigaragaza neza yuko by'umwihariko iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyabuze aho gipfunda imitwe nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Dusoreze ku nkuru ikomeye cyane aho Perezida Donald Trump ariko aritoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyo kongera kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kugenda aragaragaza ndetse aranashimangira yuko by'umwihariko ibintu biriko biraba by'umwihariko biteye isoni ndetse n'ikimwaro, agaragaza ko igihugu ca Ukraine cyo cyaramaze kugenda kirafata umwanzuro. Donald Trump yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ko biteye isoni kuba Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yaranze kuganira mu n'Uburusiya rero ngo barangize ingwano, nyamara rero igihugu ce rero aricyo gikomeje kuhahombera mu buryo bukomakomeye cyane. Bwana Trump yavuze ko rero Ukraine igezaho yohereza ku mirongo y'imbere ku rugamba abana ndetse n'abasaza, kuko rero abasore bashiriye muri izo ngwano nk'uko biko biratangazwa. Mu bikorwa byo kwiyamamaza rero Trump yakoreye muri leta ya North Carolina kuri uyu wa kane uheze, yaranenze cyane imyitwarire y'abayobora Ukraine muri izo ngwano. Yaragize ati igihugu cyarashwanyaguritse bidasanzwe, abantu benshi barimo rero n'abasirikare bakomakomeye cyane barapfuye, za nzuzi nziza rero n'iminara idasanzwe byarasenyutse birambaraye hasi. Ukraine ntikiriho, ntiwamenya aho ari, ntiwamenya ko ari ya Ukraine yari iriho mu myaka iheze.
Donald Trump yahise arashinza Kamala Harris rero bahanganye na perezida Joe Biden kuba rero inyuma y'uko gushwanyuka kwa Ukraine. Ati Biden na Harris rero nibo babigizemo uruhara, bemera guha rero amahera n'intwaro Zelensky. Kuri ubu rero Ukraine nta basirikare isigaranye, bari kwifashisha abana ndetse n'abasaza kuko abasirikare banyabo rero barapfuye bose. Nubwo Ukraine yirinda gutangaza umubare rero w'abasirikare bayo bapfuye, Uburusiya buvuga ko rero ko bagera mu bihumbi bishika mu 500 baguye mu rugamba by'umwihariko guhera muri Gashyantare umwaka wa 2022. Cyakora Perezida Vladimir Zelensky we akomeza kugenda arashimangira ndetse akagaragaza neza yuko ibyo ngibyo atari byo, ataho bihuriye. Uyu munsi biravuga ko rero hashobora kuza kujya ahagaragara ibiganiro bishasha biraza kuba byavuzwe, cyangwa se ibiganiro bishasha biraza gushyirwa ahabona hagati y'abategetsi bombi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, mu gihe by'umwihariko Perezida Vladimir Zelensky agomba kuza kuganira na mugenzi we by'umwihariko urongoye icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, hanyuma bakarabira hamwe rero ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bishobora kuza kugeza by'umwihariko ku cyifuzo cize ngabo za Ukraine nk'uko biko biratangazwa. Ukraine iramaze igihe yifuza yuko rero by'umwihariko yohabwa umwanya mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yotangura gukoresha zimwe mu ntwaro zirasakure, ndetse by'umwihariko ibindi bihugu bisanzwe birayifasha byiganjemo by'umurengero zuba bw'isi bikaba biriko biragaragaza ndetse binashimangira yuko by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko bishobora kuzoteza umwuka mubi. Kuri ibyo bihugu biravuga ko by'umwihariko intwaro zose bwahaye Ukraine yemerewe kuzikoresha uko ishatse, ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigifise impungenge kubigendanye no kuba bokoreshwa zimwe mu ntwaro ziremereye cyane. Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu cy'Uburusiya arayoka gutangaza neza yuko rero by'umwihariko mu gihe igihugu ciwe cyo bakimaze iminsi rero by'umwihariko cyo bakimaze iminsi kiriko kirategura guhindura amategeko agendanye no gukoresha zimwe mu ntwaro z'ubumbara ziganjemo izo mu bwoko bwa nuclear. Dusubire mu masaha ari imbere.